Jene abona bariya nta musitari w'Ubujumbura n'umuntero inde. Inde. Nta musitari w'Ubujumbura n'umwe yogira. Yo ntero ubwoba ntano. Yo gutera ubwo. Oya ushima ujya mu peta atabwengagira. Ndanabikubwiza ukuri. Sivyo? Cyane yari yanyoye ibintu. Umupeta arasumaganye ngo vraiment ngo dramatique ngo shongo ngo bamutumire ngo shongo iburaya. Acha kwa example ngo Cape Town. Cape Town ni buraya kamari. South Africa hari yepfo. Ngo washishuye bifese on the floor. Imishatsi bifese. Ubwanwa bifese. Mukorogo nkenke udasarisha bifese. kuko urya no mushishura gute. Ko ndamusumvye freshere umva ndamushishura gute. Usumbya freshere bifese. Reka nitumuvuge ko nabwiye ko ndazimusumbya. Uriya mutipe akaba adasigaye akina comedy. Ari ntari karafata muri no minsi leta itemera. Renox hano uko ruhangana ntimuhazi. Umuntu atuzuza Renox yo gutera ubwoba gute. Na Renox no gi anniversaire nkahuzuza. Double J we love music ntama baje kandi mwabibona. Bimera gute. Subuyi. Si cyayi kiraye. Noneho wa mutipe rirasi. Riragamye vre. Igozen TV. Nuko bakunzi ba Igozen TV twakiriye umukizwa. Haheze igihe kitari gito abatijwe mu mazi menshi nako bro akaboregwe kugaheba kumbure kugendana n'umusatirizi anwa inzoga urabiheba wakira gakiza ubatizwa mu mazi menshi wakijijwe ki bro ikintu kimwe canke bibiri wakijijwe nica gukizwa urumva ico gisigura kubatizwa umbajije ngo wakijijwe gukizwa iyo numvise ngo gukizwa umuntu akizwa ivyaha oya umuntu akizwa abantu babiri bariko baragwana urusha inguvu wundi urumva ko ari wakubita ingumu nyinshi uriko uravyumva iyo baje ro kubabanguranya baba bafashe wa wundi w'inguvu nke bamukijije uw'inguvu nyinshi ukuvuga uwo n'umukizwa w'ingumu baba bariko baramukubita. Okay were wakijijwe mu rusengero bakubatize mu mazi menshi nibaze ko mbe warumaze koga mu ruzi reka tureke piscine mu ruzi haba muri piscine haba mu ruzi ikintu bita umwibi warukiye ikintu bita umwibi ivyo vyose uri kurashaka gukompara ntibisa naki wumvise ari icyo ngomba gukompara bro bakwibitse mu mazi ivyaha bikwambukako ivyaha bikuvako uri kuvyibaza bavuga ngo mwe ko wama mu mazi menshi muri piscine ivyaha na mupatiri cyangwa umusenyeri cyangwa umuki aba yanshizeyo mba nibiye kubwi wanje kumbure nagiye guswiminga bavuga ivyo tubireke bro umeze neza meze fresh bro nawe je naje ndashima Imana agakiza kagenda neza agakiza nikigera kagenda ukagiye twaba agakiza kagiye twadusubiye twavuye ariko nibaze ko mu byo wakijije byose kumbaza ati uri mu gakiza neza ni biri mu byo nakubajije agakiza kagenda neza kaba kagiye ngaca asubira mu byo nahevye okay uri mu gakiza neza bro kunwesha ibyo bintu by'amayoga uguma winwesha amsteri ndende ubuntu kifata amsteri ndende byo bawinwesha bya kiki oya cameraman rabishi no nakiki jewe ndwa ndikonwa inzogira zivye byose biborera iryohe canke bireke bijana mu mahonero niyo mpamvu rero naciye ndabireka gukizwa kumbure ukabandanya uri mu journaliste muri industry ya 2 ndwikumbure ufasha abanyempano kumbure kuduga kugira canke hari ubundi jewe nkibona post yawe wakijije mu mazi wabatije mu mazi menshi naki deje uwo nita deje nako ni deje mu papa wanje mu mwuga rakijijwe eske simbona ko kumbure agiye kureka gufasha abanyempano abaririmbyi kubera ko bavuga ngo abaririmbyi bajya baririmba muziki ngo nabaririmba izisi abo bavuga ko ari abaririmba izisi turi ku isi ubundi nawe erega ushoye kuririmba izisi
nitwashika mwijuru n'izijuru zozishobora umva rero je sinokondana ngo umuntu ngo aririmba indirimbo z'isi kubera ko turi mwisi nimba ashoboye kuririmba iz'isi ico gihe nitwashika no mwijuru bizomworohera kuririmba izijuru ubundi uracyari hahandi nyene we nk'ibiri kurakora si vyisi umumenyesha makuru ntabo wize umumenyesha makuru abo wo mwisi no mwijuru kuko twebwe dushikana makuru hose. Okay. Nubwo rero umuririmbyi wese aririmba agatanga ubutumwa bwubaka societe. Je ndamukondana. Abakondanwa urabazi sije gusa ndabakondana na sense yarabakondanye hagarika ibikorwa byabo. Ya ariko yarabakoreyeko. Ndatangara nako umuyobozi kumbure ubusanzwe ayoboye abaririmbyi b'Igitega akabayobozi nkoni y'icuma nta ndirimbo nimwe bamwugariye wonaho ni Eizizi zo baby mushimire ujya muyoboza abahumura arategura kandika ayobora abaririmbyi bose bo mu ntara ya Gitega oh no intara 17 intara 17 zose araziyobora havuyemo buja mukoro igarade mu ntara 18 ukuyemwe imwe Jefferson 17 uyoboye Jefferson 17 ari je ndaziyoboye none wumva ukomeye ari inde uyoboye intara imwe n'uyoboye 17 ubukaze n'uyu ko je numvise ngo yoboje inkoni y'icuma baririmbyi bo hagati mu gihugu ukuyemwe Bujumbura abandi bose arabayoboye uriya mupeti mbasigaye akina comedy kare cece kibazo cawe no ya mupeti n'umuririmbyi kandi abizi man kandi yanavuze ati uzobipinga ahamagare Fizo ahamagare Sadbi ahamagare nyimbari Dramati ngo yakoze agashoka famille muri Belgique bahurireho nawe nyimburi mu bamupinga ubanzane abemeze kuri we Fizo ntagutera ubwoba none yontera ubwoba gute Sadbi ntagutera ubwoba none yontera ubwoba gute Dramati abo bose bihoze nakubwiye muri rusangi bose nibwo bavuga izina muri rusangi bose nta numwe ateranye ubwoba nta numwe akanganye uriya mutipe akaba adasigaye akina comedy ari ntari karafata muri no minsi leta itemera kuko kiganiro mwakoranye nakiravye uretse ko cahavuye kingora ndagihagarika kubera uburofa karavuga ubwa mbere nagitanguye ndakiraba mbona umengo ni comedy ariko arakina candaraba shene nsanga ndi kuri Igozen TV ntabwo ndi kuri Igozen series burya ndagiye kwibuka ko nari kuri Igozen series mbanje gusubira kuraba shene ndiko ndaraba kubera izo channel zibiri zirakwa kwitiranwa kandi nibaze ko abagukurikirana baramaze kuzibona zose barazizi mugabo je naciye umupeti nta kintu na kimwe arakora kirashika mu ngwa ariko ndira gatoye nta kintu na kimwe arakora kirashika mu ngwa umupeti uretse show nyene zazindi umuririmbyi amaze kwinjira studio ashobora kuza akavuga ati bro wofasha nkaririmba ira ndabe ko bombona nizo mpora mbona ariko arakora umupeti nta show yiwe ari yoroganiriza uretse bwa busho nyene bumwe nka bumwe ahora akora bwa famille ari imugeri wabo muga umupeti yavuze ngo ngurumva ngo Fizo ngo nta stage ngo arurira ngo ntarurira kandi yabeshe we uvuga iyo stage Fizo amaze kura uretse mu Iburayi canke duhagare ngahe Gitega basi stage Fizo amaze kurira ezi atarurira ni nkiya Gitega none yaruriye kuri show Fizo yuriye ki Gitega bisigura ko uwo muntu akazi abafana ntibahora burira gufelicita Fizo baburiye kuri stage Fizo ariko wibuke ko yavuze ikintu cy'ingenzi rero ndakubaze uwo makarero kasho imwe urabona ko kuri affiche urabona ko Fizo na Easy no bavuga ati intare ntizota hamwe ngo ntabami babiri kumbure batwarira hamwe intare ntizota hamwe ahubwo intare ntizota hamwe n'ibiyabo no wewe bivuze nabi bro mugabo aho intare yaciye imaze kurengana akayabo karaza kubera ko ujya mu peta barenze akayobora intara 17 bari abajama nabo bayoboye intara ya Bujumbura gusa nta kuntu bashobora kujya hamwe yanavuze uti jewe iyo ngiye ndashobora nubu naho noja kugatumba iyo mvuka imugera
nukuvuga imiryango n'imiryango yotumirana kujya Dramati yakoranije abantu 10 projet no hava mvuga yuko wewe hamwe wo uri kura defanda ibintu Easy yavuze kuri micro za Igozen TV no mvuga ko mwe na Easy wewe na Easy nimba mudakina comedy hari ibintu musigaye mufata leta itemera uti kubera iki umupetera asumaganye urumva ngo Dramati ngo kijya ngo sigiteremo yakoze ngo ni yatwise udusho impamvu ndakubwiye ko aragasho numva agasho kari kameze neza kuko agasho yagakoze kara kantu ka famille kwa famille sivyo avuga ngo none ngufashe ngo gamagara ngo tonto ngo tantine ngo sister ngo nde ntiyakudondaguriye abo bantu ni uko bo fata ni pro wowe ugiye ugatumba avuga ati ni pro azoza ugatumba iwacu akacazanyo kwanyu so wanyu bene wanyu bavyara bawe babiri mudogo batantira niki ukaca tubashira nka mu gasare kereke pare ntiwohuza ukatwika nitwashitse mu Bufaransa canke muri Belgique ni Belgique Belgique nitwashitse mu Bufaransa muri Belgique aho Dramati yakoreye ibiteramo mugabo kubera ko ubuhinga ngurukana bumenyi busigaye bwaravyoroheje ibintu twarashuye kubona abateka Dramati yakoze nivyo Dramati yateramitse abashura kumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bari hariya uri kuravyumva kandi niba waragerageje kuraba sare zari zuzuye mugabo ziriya sare zari zuzuye nagomba ndakwibutse ko hari yari buraya uri kuravyumva nimba hari abantu bagiye kuba muri Belgique ntabwo baba muri quartier imwe mu Giswahili nk'akarorero ariko fate ko Belgique ari Gitega abantu bose bavuye rero mu zindi ntara ntabwo baciye bakoraga quartier kamwe nukuvuga bajya abantu bose wabonye bari bitavye Dramati bumva ikirundi n'ikinyarwanda kandi bari baje bava mu bisagara bindi bitandukanye muri biriya bihugu bibiri Dramati yagiye gukoreramwo show ashobora rero kwegeranya abantu basi dufate abarundi gusa uri kuravyumva bari muri Belgique bakaza bagahurira muri sare imwe ukacu ufata kwica kwintara akantu gatoyi akantu ka famille uri kuravyumva yavuze ngo naho ngo hitana ngo muvuzi ngo wiki wibicuba yavuze ibiki nawo fata umuntu atigeza akora indirimbo nimwe cyangwa agafata umuntu avuze ingoma cyangwa umuryo avuga ati uzoza kuduteramisha atari umuhiti cyangwa umuhiti meka bijya yo bikora baguma baje kujya babashaka ahantu bagira relax yo mu mutwe baryoherwa bijya bo bikora ariko kumbure ndakwibutse yuko kugira ngo banakwiyumvire ugende uteramike hariya nuko uburenze sivyo kandi agona nakubwire yuko iriya ntambwe Dramati yagezeko sinibaza yuko mu myaka 10 Eiza azoba yashitseko oya ariko bro reka basi ndakubwira ikintu irevye ko ari ikintu muba mupfa rindira ndakubwira ikintu usanga ari ikintu muba mupfa ariko jewe nkakote nk'umumenyesha makuru umuntu yaravye ikiganiro ca Eiza ariko aranyumviriza no mwanya yandike muri commentaire cyo mvuze ari kinyoma ushima ujya mupeta atabwengagira ndanabikubwiza ukuri sivyo cyane yari yanyoye ibintu umupeta arasumaganye ngo vraiment ngo Dramati ngo shongo ngo bamutumire ngo shongo iburaya aca go example ngo Cape Town ni buraya kamari South Africa hari yepfo yabora no man utamubeshera ngo Los Angeles ngo ni Los Angeles Duburaya ngo Los Angeles gwibera ngo Cape Town uraza gusubira muri abikiganiro mwakora utamubeshire yavuze uti avuga ati Dramati yagiye nka Los Angeles ukora show yagiye Cape Town ukora show ayokora show nyine basi akitabwa n'abantu nyine b'abanyaburaya noneho wa mutipe rirasi riragamye pre erega je naciye zirana ndi kuri Igozen TV cyane ndi kuri Igozen series ariko chandara basanga ndi kuri Igozen TV uti karabaye oya wewe ndabona yuko uri kuramurengera cyangwa uri kuvuga ibintu kumbure oya bo nimba ndiko namurengera ikiganiro wagifuse ndagifise ujya mupeti yavuze uti jewe ndavye ukuntu Dramati bamuhatarisha sinarinzi yuko yoja iburayi kumbure akaririmbira famille yaririmbiye famille yani
kumbure wewe sisi wewe waje basokuru canke imiryango famille n'indende bro arifome kute biriya biteramo Dramati yakoze titire yavyo urayizi biriya biteramo vyitwa gute ntivyari biteramo ndangakaranga ku Burundi no kuvuga yateramitse abarundi baba hariya none abarundi baba hariya boca bangana n'abarundi boza kuri stade ngaha uwo kubaza tuje kuri gato uwo kubaza liste y'abakongomani babigitega gusa tureke igitega gusa ukaba bakoranya muri stade y'ingoma stade y'ingoma yo kuzura canke ntiyo kuzura bakeye cyane mani wa mujama ari cyo mupfa nesi baki ari cyo mupfa cameraman ni beshi ari cyo mupfa no mujama cameraman ni beshi hari icyo abakongomani baba ngaha igitega ni beshi mugabo rero ca wumva yuko ahubwo akonyene ako karoro wihaye umva koko Dramati afise inguvu kuko bari abantu wabonye muri salle nimba barabarundi gusa nibaze ko atamurundi ni abarundi bake basikiye mu bisagara bitandukanye byo mu Bubirigi bose baraje muri show ya Dramati jewe sindiko mvuga erega jewe sindiko mvuga ko Dramati kumbura atakoze canke atageze kwindi ntambwe ariko ndiko ngaruka ku ma discours kumbure Ezi yavuze yavuze uti ivyo nitwo bigaruka ko cane yavuze uti jewe nkanje yavuze ngo ndifisi mwiri shamba niberamwo Eshaze kuvuga basi yuko ikiyabu cyose coba mu mwobo wacu wewe yibereye mu mwobo w'intara 17 ibujumbura yahahevye aha turi twicaye n'igitega sivyo uriya nta nubwo yo naza mu baririmbyi 10 bari mu ntara hagati ngo mace ndagutondekera ucumbwira ati uyu urabesha reka ndaguhe example nkubu uraza baririmbyi dufise muri no ntara ya Gitega bariko barakora abaririmbye ariko barakora uretse ujya mwami tumukuye mwami wiki nimba ari mwami wo mu rumonge mbe wa mwami wo mu rumonge tureka ujya mwami kukujya narugwa kuko aracayoboje inkoni y'icyuma kandi yaranavyivugiye hano turafise team yitwa We Love Music WJ We Love Music ntama baje kandi mwabibona bimera gute subuyi si cyayi kiraye genda guhaye devoir nkumumenyesha makuru uze ucekinga ibintu yakubwiye mu bantu ijano zovuga muzogenda murahura aho uzogenda uraca ukababaza yize mu bantu ijano yakubwiye ngo ikarusi yavuze ngo urumva ngo nkungu ugiye ngo oya yavuze ati genda ikarusi babaza uti umupeti yakoze ibiki uramuzi acha kubatire kare cece kibazo cawe ujya ari mu bana na promotinzi urabizi ndabizi cyane kugira ngo n'abatari bake waramuhaye award mubwa ndibuka ko wamuhaye award none bariko bahiganwa nabandi rego ucubanza kurabo bariko bara oya banzu nyemereye waramuhaye award award wayimuhaye nkande ucuraba bari bariko barahiganwa mwico gihe ndabesha okay muri iyo myaka basi muri iyo myaka nibazi yuko We Love Music tutari bwabamenye muri iyo myaka bari ngahe Gitega ntibanaririmba kijyage no bashobora kuba bararirimba tabazi ko baririmba Fernando yari mu DJ yavuze hajya muri wowe umuzi ko yavuze ariko hari gihe usanga yararirimba ko indirimbo ya mbere yatanguriye ko Fernando kuririmba nimba hatari zindi yaririmbye tutamenye yitwa Turaborewe bayikoranye na Badino ndabesha wombwiriye iryo ntabwo ari indirimbo ya mbere yabo ni bimwe ushobora kumva ngo D1 ngo indirimbo yiwe ya mbere ngo oya tuvuga indirimbo ya mbere twatanguye kumva atayindi twigeze twumva okay iyo Turaborewe ni yajya iyo Turaborewe ni yajya sinibuka umwaka mugani wari waramuhaye award Ace wari waramuhaye award ico gihe aho byonsaba ko ndinda gusesangura cyane ariko uremera ko award wayimuhaye nk'umuririmbyi w'umwaka ego kuva ico gihe cyabandanya ayobora izo ntara 17 ariko nyoboye ndi umwami n'ubungira umwami rejo centre yose ndayiroga kandi uzoyinkura ko napfuye none wewe nkawe ndakubaze nk'umujournalist indira ndakubaze nk'umujournalist w'umusesanguzi akorera Igitega nk'umusatirizi nk'ukunda kuvyiyita uranari inkuye ko rero uriya n'umwami uranari inkuye ko uvuga ati nivyo nkunda kwiyita ukunda kuvyiyita sinzi ko mwumbabarira gato ndagaruka arakurondeye umwami arakwica aciye murondera ngira ngo yabimenye agaturinde cameraman ntutsimye kamera agaturindi aho mujama nawe umwami azomwica ndake ya nkuna yoboje ebana ni azomukubitisha ndake
katurindi tumaraja akazi kacu kaba kagoye ariko turagakora tu nibyo twiyemeje. Umujama nawe ni hatari. Amatara y'ibihumbi 30 hatari kabisa. Ibisigaye cameraman gume kuri target. Umujama ntaducike. Turabi intambara hize bro. Yes, umwami yari karago telefone. Umwami wiki. Umwami w'intara 17 mu muziki. Ujokinga kuri televiziyo kuko umviriza ndakubwire ni Ramos watumiye mu journaliste ntabwo watumiye abandi bantu kuko turabazanya nk'umusatirizi. Nk'umuntu akurikirane muziki hafi. Ibintu yise wo mushigikira ko ari byo. Nawe nk'umumenyesha makuru w'inararibonye asanzwe akurikirana umuziki mu ndundi muri rusange. Iri zina giwe giki giko umwami ayoboye intara 17. No turacagenda man wavuye mu muziki. No mu muziki niho ndiko ndagaruka kuko ubonye umuntu yavuze uti yavuze ati akaririmbye ko vyura umutwe canke kagapinga ko ntayoboje inkoni y'icuma mu muziki mwizi ntara 17. Wowe kumbure turetse ikiganiro twakoze na Hasram Safi w'Igitega niwe mumenyesha makuru kumbure dutangwe gukorana nawe ikiganiro. Yakubwiye ngo Bifesi ntawazi. Je ntawenzi. Inde tazi. Uwo nyene upfuka. Bifesi nawuzi. Ujya mu peti ntaragira no kugira amakiki ngo aje guhanga. Oya man ariko nawe nyimba ari ico mupfa ari ico mupfa warashaka n'umugenzi n'umujama abantu barabizi mugabo ntiharagera. Wewe basi okay. Kumbure tujana n'umwanya arakwica umwami arakwica ndaki umwami arakwica guma go telefone. Wewe kumbure ayo mateka uri kuramwaka ushaka kuyahande basi ntutinye kubivuga ko nabo nyene yabivugiye kuri microphone ati jewe nyoboye intara 17 akazovyura umutwe. Ari abarimvyi benshi bamusumba abo benshi kutinya kubavuga impano bamusumba kuririmba bamusumba ibikorwa bifise quality uri kuravyumva benshi nivu ryabo uri kuravyumva. Uriya rero sinibaza yuko je nk'ikibazo nk'umumenyesha makuru ushobora kunyicarika uri kurambaza ivyo ngo mpave ndonka inyisho ndagwa ariko inyisho no guha yoyo nuko akwiye kuraba ivyo avuga akamenya yuko ari abantu bavyumva n'abantu bamwumviriza kandi umuririmbyi kugira ngo atere imbere atezwe imbere na public. Mugabo mu kurangiza ikiganiro cawe yagiye atutsa abafana biwe sinzi yuko vyibuka. Bro yagiye atutsa abafana biwe yavuze ati jewe nta press mbe yavuze gute ntiyabatu baje kuri channel yanje ni AZ Zizo kuri channel yanje ya YouTube uja kushaka je sindaguhata ikiganiro ndagisenga ariko ayo niyo majambo yarangirije ko bro. Oya urisiri ko yakoresheje mu majambo uvuze kumbure we harangira ngo harayandi majambo wumvise ariko niyo majambo je nk'umusatirizi nagumije mu mutwe. Ikiganiro ndagise hano yavuze uti nge tuvyumvirize ajya bivuze muri fake ikiganiro nge henshi tamubeshera ariko ndamubeshera nje ndiko ndabivuga cyane niwe kubibutse ko igikorwa gishasha ari igikorwa gishasha ni winga bw'ivyuma amajwi arasohoka neza. Indirimbo bayita urugo ruhire indirimbo irimwe abahitinzi uja kushaka sindaguhata uko uja kushaka abarundi tugira inzigo man uja kushaka ukabikurikana ushaka ntubireke kuko nta mufanzi yandungitse ngo je ndamuririmbe ndirimba ko ndabishaka ndabikora utarungitswe n'abafanzi kugira ngo baririmbire uri kuririmbira nde. No ivyo ntiyabatutse ivyo biri no reka ngusiga okay na ahubwo nagira nikindi wari kuravuga ahubwo nagira nikindi man yavuze urimbirande okay urakoze apana yavuze uti turiko turavyumvira urakoze none ukurikirana ibintu vyacha ukabikunda ushatse ukareka kandi ntumagari kanzogoma nkora umuziki ukorerana ubigomba ushakabireka ata mufani yakurungi pressure je y'abafanzi bunyikorerako ubikora ubishaka utabishaka ugaca wirekera reka sigure gatije yavuze
yavuze uti umbaze ivyo ariko arakora no mupeti arabizi mana ahubwo uwo mupeti ari confidence mu kazi akahe gatana yavuze uti jewe sifonsinga shabiki kunkunda ku nguvu like kujya umustar ashobora gukoresha inoti kugira ngo akundwe ariko we vuga ati jewe ibikorwa byanje bizotuma wunkurikirana ntarinze kukurondera ibikorwa biri birihe nta ndirimbo y'ubukwe aheruka gukora iri ndabe kuri channel y'uriko ariko yaravuze ko ari coming soon na video mbere none ibintu bakubwiye ngo ni coming soon uca wemera ko bihari nta ndirimbo indira yisohore ushobora kuyivuga kwihari umviriza nano no mujama ngo nta ndirimbo y'ubukwe irihe man je mbona ko ari cyo mupfa je mbona ko ari cyo mupfa wewe utagifa ndafise amamega kwiye oya aja kuri channel y'uyinyereke no mujama nana kamema turangize kiganiro ko mujama nitwohuze oya mon cher ya twebwe dukurikirana ibiganiro byawe ntiturabana no ya ariko ntukwepe question nakubajije wibuke by'amanyanga cyane yo tweba kuyikurikirana you know uri kuravuga ngo nta ndirimbo y'ubukwiriye iyo ndirimbo vuga ati yavuze nimi uri uvuga ati ariko avyari byo byose yavuze ko hari indirimbo agiye gusohora tuyirindire bavuga ngo nta ndirimbo y'ubukwihari iri irahari ndakubaza ikibazo umuririmbyi nyawe pibria igikorwa kumbere kitarashobora kigire vibe wowe mubajije ngo nubukwe ngo bwande ngo bwanje ngo je ngo nurimba ngo ubundi bukwe bw'abandi bantu none umuririmbyi nikiyo twiraba uriko uravyuma nimba uririmbye indirimbo kubera ko ufise ubukwe ugerageza kuririmba indirimbo n'abandi bazokoresha mu bukwe bwabo pana we gusa we wayikoresheje nivyo mugabo muri text wanditse raba yuko iyo ndirimbo itaba frene mu rugi wawe gusa no niyo ndirimbo wowe kwari coming soon wari yumvise yuko iyo ndirimbo itazofasha abandi bantu bimirije gukora wewe wamubajije ngo iyo ndirimbo niyo ubukwe bwande avuga ngo ubukwe bw'iwanje ngo nego nza kuririmba ngo ubukwe bw'abandi ba siko yakwishura nene ubundi we no kuririmbira ubukwe bwawe ntabuzi no kuririmbira ubukwe bwawe ntabuzi indirimbo yitwa muraba makara niyo ubukwe bwa Deros ko yaririmbye ari ubukwe itarasohoka ijya bayita indirimbo yo kurata ubukwe sivyo indirimbo yo kurata basi indirimbo kumbure yo kumutiva ubukwe bro uravyumva zindi mani kuvuga ngo indirimbo y'ubukwe uvuze indirimbo kumbure wowe nk'ubu warakoze ubukwe hama ndirimbo ubukwe bwawe nembwo ubukwe bwawe no buririmba gute ntabuzi ubukwe bwanje buririmba gute nene burimba gute ntabuzi aho ash je sinzi ko ushaka ko mpafatwa n'agashavu kuvuge nabi ariko umwami azokwica kuvuga nabi umwami azokwica nagomba ndakubwiza ukuri uriko uravyumva nagomba ndakubwiza ukuri ntushobora kuvuga ngo je ngo ndiko ndirimba ikintu ciwanje jewe uriko uravyumva oya no yamaze ati warumvirije indirimbo ya Fizo yitwa ngangare ijya ndirimbo ni indirimbo ni ijya ndirimbo ni indirimbo yiwe yariko aririmba yitapa wenyene himself kubwiwe ugerageje kumviriza iya ndirimbo nawe uyikoresha uri kurita nawe yasiguye ati vuga ati ijya ndirimbo naririmbye ubukwe bwanje ivyo by'abandi ngo nenda kubaze sivyo yavuze ati jewe ndiko ndirimba ubukwe bwanje like ushobora kuririmba ubukwe bwawe uri uhayagiza umugore watwaye umukobwa warongoye wagiraniye nawe ubukwe sivyo rero haba n'indirimbo ya rusangi ushavuga ati indirimbo ndayikoreye ubukwe bw'abantu bose sivyo ivyo yabikubwiye inyuma y'ikiganiro no namubajije wewe wavuze ati waririmbye ubukwe nta birimo kamera bane ikiganiro ni wagikameye atari wewe waracumvirije yarigeze avuga ngo jengo naririmbiye ngo umukobwa natwaye ibi NPRK arasigura imbere yuko turangiza yaranavuze uti ndatangazwa no kubona nka Double J yaramuvuze mu izina yaba yubahuka ujya nakwiye no kumucisha mu izina ko aramurenze kure niyo uri kuravyumva kure niyo ndacyabasaba gusa yavuze Double J bande bajya bastare kumbure bafise amazini Bujumbura baza mu kibanza cha Lenox ikibanza cha Lenox ni kibanza ngo coroshe kuzuza mugabo bakaboronka abantu batana ikibanza cya Lenox kikabananira kuzuza uretse no kuzuza yavuze ngo azocuzuza ngo kuri anniversaire yiwe kandi uranamubesheye ntabwo yavuze ngo Double J yavuze ati abaririmbyi bakomeye mwita ko bakomeye baraje hajya Double J ntakomeye re
oya ndiko erega je sinshaka kubeshera umuntu ntabwo yigeze adondagura ngo Double J ngo nakango yaraje hajya ngo biranka yavuze ati abo baririmbye mwama muvuga ko bakomeye byarabananiye kuzuza akabanza gato nka Renox muratse niko yavuze ko ntabwo yadondaguye amazina sho abo twemera ibujumba bumva bakajije baja muri ngo za Renox hano uko ruhangana ntimuhazi umuntu atuzuza Renox yo gutera ubwoba gute na Renox nogi anniversaire nkahuzutse muramaze kubona nifujya mupetse nene uzi gute ko atawukuzuza ataranayiko none yo nifa zogira ryari umbise ko ari cyo bapfa bamujama uzi gute ko atazama cameraman irangitse ikigani ese umugazi wa niba mu postinga umaze gupostinga yari we afise anniversaire na cover yiwe na warabatijwe naragupostinze oya nenda kubajije oya ntarigera niwe sinagupostinze wabatije ntarigera mara umwaka ngo akore anniversaire ko narabona umupostinga mana umusatirizi abari mu kazi ndakubajije ubundi ujya mu pete azokuzuza Renox sawa ubundi rero yaribitse ayo anniversaire yokora iyo myaka yose azokujuja azokuzuza Renox zikora amaboss yavuze ngo amahera kwagira gute turangitse ikigani dukora gushimire CCT promote oya reka turangitse ntibazumbwira uramaze kumupostinga yagize anniversaire yaribitse rero azokuzuza Renox yananiye kuzuza Ken Soro kuva mu Rwanda anniversaire uretse na Renox umuntu badashobora no gutumira mu mvuge gute cameraman izimya kamera go umujama ari cyo bapfa umwami gusa nibaze yuko uca wimuka igitego kakabare kari yaharuguru iwanyu mu Magarama shoya gusa bayimutumiremwo wenyene nusanga hari abantu 10 baje kuraba wenyene ashaka bikoranye meze shoya gusa baterehana 10 wenyene maze wanashaka cameraman turakoze ugumu ngora bayi Igozen TV.